iyi si yacu mubona idufitiye akamaro kanini nayikene bagenzi ko tuyigirira neza mu kuyibungabungana n'ibyayo ikibwirwa n'icyumva kandi cyerekwa n'ikibona. Banyakubahwa bashinga amateka, banyakubahwa bakenguza amateka, nyakubahwa mushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije, banyakubahwa bashikiranganji, nyakubahwa buramatari mushasha w'intara ya Muyinga, nyakubahwa userukira ishirahamwe mpuzamakungu PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement, nyakubahwa userukira ikigo cyo gukingira ikiyaga Tanganyika mu gifaransa Autorité du Lac Tanganyika ART, nyakubahwa umusitanteri wa commune ya Buhinyuza yatwakiriye, banyakubahwa mwese mwitavye bino bikorwa, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, bashinga amateka bapfasoni rwaruka, tugire amahoro amahoro n'iterambere Muyinga no mu gihugu cacu c'Uburundi. Bashinga nta rero tugira amahoro kandi ubumwe n'iterambere rishimike mu gukingira ibidukikije no mu kurwanya ubugaragwa n'uruzuba hano mu gihugu cacu c'Uburundi. Imbere yo gutangura gushikiriza ino jambo, nimuze twese tubanze dushimire Imana yogira vyose, yo yaturagiye ikadushikana ngaha turi bazima, dushika kandi tudasitaye, tuyikengurukire no ku vyiza vyinshi yamironse Burundi n'abarundi. Imana yacu rero tuyikomera amashi menshi cane gose. Banyamuyinga mwese muri ngaha namwe mwese mwitavyo bino birori, nkundira kandi mbanze kubashikiriza indamutso ya nyenicubahiro General Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi, kuko uno munsi yashimye kuntuma anteye iteka mu kuntuma ngaha muri komine yanyu ya Buhinyuza, kugira ngo hano mu ntara ya Muyinga twifatikanye n'abandi bene gihugu bose bo muri ino ntara, eka n'abarundi bose kuno munsi udasanzwe w'igenekezo rya 16 mu Kakaro umwaka wa 2020, igihugu cacu kiramutse cifatanya n'amakungu mu guhimbaza iminsi mikuru ibiri. Wa mbere n'umunsi wahariwe ibidukikije wamuhimbazwa ku igenekezo rya 5 Ruheshi, hamwe n'umunsi ugira kabiri tuvuge umunsi wahariwe kurwanya ubugararwa n'uruzuba. Uwo nabo wama uhimbazwa ku igenekezo rya 17 Ruheshi uko umwaka wose utashe. Ariko rero imbere kubandanya jambo runo munsi nagomba nsubira gufata akanya ko gukeza cyane gose ku izina mbere rya nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi, mushinga ntahe Jean Claude Barutwanayo. Mu minsi heze murazi ko ahora arongoye ikomune ya Gasorwe imyaka 5 yose, none yaratewe iteka n'umukuru w'igihugu akamugena kurongora ino ntara ya Muyinga.
mumfashe musubire mu mukomere amashi mbere asubire ave hasi abahe bwakeye abaramuze. Muyinga oye! Muyinga nguvu! Woho! Murakoze, Imana ibahezagire. Murakoze nyakubahwa Buramatari. Umushinga rero Jean Claude Barutwanayo yagomwe na nyene icubahiro mu gihugu cacu c'u Burundi ngo arongoye intara ya Muyinga. Nkabasaba yuko muza mukomera amashi mukamukomera amashi tukamukeza tukamwifuriza no kurangwana inguvu nyinshi n'ubwira bwinshi n'urukundo rwinshi ibikorwa by'iterambere ahereye mu gufatana mu nda hagati y'abanyamuyinga bose atanumwe avuyemwo kugira ngo mukerebukiye cyane cyane muri ino minsi ibikorwa by'iterambere mubanje gufatana mu nda. Nyakubahwa Buramatari mugira amahoro. Turanakengurukiye kandi n'umupfasoni babisikanije umupfasoni Aline Manibarusha mbere y'abanyamuyinga mukaba mwarayemuswe guterwa n'iteka kuko mwashimye kumuduza mugaca mutora mu nama nshingamateka nayo nyene mu mukomera amashi. Tugarutse rero ku gikorwa c'uno munsi twagomba dusubire tubabwire yuko uno munsi wahariwe ibidukikije watangiye guhimbazwa kuva mu mwaka w'1974 kubera ko amakungu yari amaze kubona ko ari ngombwa kwaba umunsi wo kwibukanya amabi aterwa no kutabungabunga ibidukikije hamwe n'aterwa n'ubugararwa n'uruzuba, gutyo kakaba karyo ko kwigira inama yo gutora umuti urama. Icivugo rero amakungu yafatiye ko mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije ni ibinyabuzima. Umunsi nawo wahariwe kurwanya ubugararwa n'uruzuba. Icivugo kaba ari gukingira isi niko kubaka kazoza keza kuri bose. Hano mu gihugu cacu rero c'u Burundi twashimye guhimbaza iyo minsi mikuru ibiri twisunze icivugo kimwe kibihuza kivuga kiti dukingire ibinyabuzima vyo soko ryo kubaho neza. Mutima none ni kubera iki twashimye guhimbaza iyo minsi mikuru ibiri kw'ico civugo? Ubwa mbere aho twashimye guhimbaza iyi minsi mikuru kuri ico civugo kugira duhimirize abenegihugu bose baba hano mu gihugu cacu kwijukira gukingira ibinyabuzima kuko navyo bifise uruhara ntangere mu kongereza umwimbu n'ubutunzi, gutyo abantu bakaboneraho kubaho neza no kugira amagara meza. Leta rero iriko irashira inguvu nyinshi mbere mu gukingira ibinyabuzima biba mu biyaga no mu mashamba. Mu biyaga twovuga cyane cyane ikiyaga ca Tanganyika aho tugenda turakuramwo vya vyatsi bibi bibangamira amafi canke ibindi binyabuzima. Mu mashamba naho umugambi wa leta wo gusubiza akanovesi no guhangana n'ibihindagurika ry'ibihe uriko urafasha mwitunganywa neza ry'ayo mashamba. Aho rero twovuga ishamba cimeza ry'Ibururi n'amashamba kingiwe
ya Kibira na Ruvubu. Ayo mashamba rero murazi ko harimwo ibikoko by'ubwoko bitandukanye bukwega ingenzi, gutyo bigatuma igihugu cinjiza amafaranga, kandi mukamuzi ko atagihugu na kimwe kitakenera. Murumva ko adakingiwe ivyo bikoko byoshika naho byohona, kandi bidufitiye akamaro kanini. Byongeye turetse ivyo binyabuzima biyabamwo, murazi ko amashamba akwega imvura, akazana akayaga keza n'impwemu nziza, gutyo abantu bakabonerwaho kugira amagara meza. Kandi muri ayo mashamba harimwo n'ubwoko bwinshi bw'imiti ivura indwara zitandukanye. Ni muri iyo ntumbero rero leta y'u Burundi yashimye guhimbaza iyo minsi mikuru ibiri kuri ico civugo, kugira dushimangira akamaro k'ibinyabuzima n'amashamba mu buzima bwa misi yose. Banyakubahwa mwese mwitavyo bino bikorwa, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Duhimbaje minsi mikuru ibiri mu gihugu cacu, kiriko kiratera intambwe iboneka mu bijanye no gukingira ibidukikije no kuruba. Leta ibicishije mu bushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, tubifashijwemo n'abasanzwe badufasha mu migambi y'iterambere. Imwe nyamukuru iriko irarangurwa ni nk'iyi ikurikira. Ubwa mbere, kugira amatuta menshi y'ibiti, amwe twaba twita amapepiniere kera, nk'ubu mbyandiko yitwa. Ubwa kabiri, gutera ibiti biciye mu mugambi wa leta Ewe Burundi urambaye. Ni muri iyo ntumbero rero leta yatanguye gutanga ibikoresho byo gutera amatuta no gutera ibiti, kugira bene gihugu bo mu makomine yose y'igihugu boroherwe. Ivyo bikoresho bigizwe n'amasuka, ibipawa, ibifasha gukangaza no mu kuvomera, amasipiri mbere n'ibindi. Uwundi mugambi twavuga ugira gatatu ni uwo guca imikobeko no kuyiterako ubwatsi mu ntumbero yo kurwanya inkukura. Umugambi wa kane ni ukubaka ingomero z'amazi mu ntumbero yo kuvomera indimo kugira umwimbu wiyongere, duhangane n'ihindagurika ry'ibihe, twongere twimbure kenshi mu mwaka. Umugambi wa gatanu ni ugutera ibiti bibana neza n'ibiterwa mu ndimiro, eka no ku misozi ihanamye, kuko biri mu bifasha mu kurwanya inkukura, tutibagiye no gutera ibiti vy'ivyamwa. Aho mwiboneye namwe ko ngaha muri izo pepiniere twako turategura no munsi twashoboye kubiba imbuto za Grevillea, vya biti vyitwa Grevillea, murazi yuko bibana neza cyane gose n'indimo, akabanda vyo nyene twashoboye kubibiba. Umugambi ukurikira ni kurwanya ibikoresho bitabora nka vya bindi bita ubumwanya n'ibindi. Birya bashaka no kumara imyaka ishika amajana 200 amajana ngahe bitadonotse biri mu kuzimu, biraca vyica isi ndimwa. Umugambi ukurikira ni kurwanya imiriro ya Nyakanga no guturira ibigira. Ivyo mukamuzi ko n'igihugu mwese muhimirijwe kwirinda iyo miriro ya Nyakanga, mu kwama mwigwanya, mu gutunganya neza ya miciro yama iriko irashobora gukingira amashamba tuba twankaye ko yotegwa niyo miriro ya Nyakanga. Eka mbere nabijya ya migenzo yo kugenda batubigira navyo nyene bakabiheba, kugira ngo ahubwo yaho bo bituriye bijya boturiye babishyiramo bishoboye kucikamwo ifumbire. Ariko rero iyo migambi yose kugira iranguke neza bisaba kwitanga kwa twese, tukagira urunani. Aho niho dushika ku ntumbero twihaye byo kongeza umwimbu, maze bene gihugu babone kubaho neza. Murumva yuko atanumwe atumiwe gusigara inyuma y'uwo mugambi. Tuboneye akanya ko kwibutsa bene gihugu kuvavanura no gukoresha ibikoresho bitabora nk'ubwo mu manyane ko nababwira, n'ibindi bikozwe muri byo bita amasashe akozwe mu maplastike n'ibindi. Turabona ko hari amashirahamwe amwe
yabisizemo inguvu mu gukora ibitekerezo vyiza ubu bikaba vyibonekeza mu masoko n'ahandi. Duhereye ngaha mbere kuri programme twakoze no munsi mwabonye ko aho twakoresheje amasashe twakoresheje amahuba gutyo abenegihugu bagashikirwa n'agafaranga, hanyuma kandi arya amahuba yo yacacika mu minsi mike amase akabifumbire yabijya tuba twateyemo. Twashaka kandi gusaba abaronse impusha yabizo gucukura amabuye bibi imisenyi, kwimba ibumba bakoramwo amatafari, kwimba izahabu n'ibindi, ko bo bikora bisunze amategeko yo gukingira impanuka zose zohaba. Kubera ivyo ahimbwe hose hategerezwa gusubizwa uko hari hameze, kandi ivyo murazi ko mu mpusha babaha biba vyanditsemo. Abiyadukiza nabo twashaka kubagabisha ko bazofatirwa ibihano hisunzwe amategeko. Tuboneho kandi akanya ko gushimira bene gihugu bo mu ntara ya Muyinga bo batawe ko nyamwigenda ko atarimira impeshi bagakorera mu makoperative, bakora ivyo bikorwa duhejeje kuvuga bibazanira udufaranga bisunze neza y'abazobakomoka ko bose, kuko babikora bubahiriza ibidukikije kandi bubahiriza n'amategeko, kuko aho biyimvye bahasubiza kandi bategezwa kubasubiza uko hari hameze imbere ko bakorera ivyo bikorwa. Gutyo hagacarimwamwo mbere n'ibindi biterwa vyaba umuceri cyangwa ibindi biterwa mbumbarugo. Twosaba kandi n'abandi bene gihugu bo mu zindi ntara ko bo bifatira ko ako karoro keza twabonye ngahi Muyinga. Banyakubahwa mwese mwitavyo bino bikorwa, nk'uko vyama bigenda twama duhimbaza iminsi mikuru ibiri ku munsi dutanguza icese igikorwa mu gihugu cose co gutegura amatuta. Uno mwaka naho tuba tubitanguje ukaba ari umwaka w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021. Ibikorwa twagize muri no ntara ya Muyinga biriko birangurwa n'ahandi. Aya matuta rero duhejeje kugira azotuma turonka imivyaro y'ibiti myinshi tuzoteramwo mu gihugu cose, duhere mu ntara ya Muyinga ibiti tutkeneye kuja tubasubiriza bitya bija birakoreshwa. Duhamagariye rero abene gihugu bose kuzotera ibiti ku bwinshi nihagera kugira dusubirize ibigenda biracibwa ku mvo zitandukanye. Sinangiza kandi ino jambo ntashimiye abasanzwe badufasha mu migambi y'iterambere na cane ijanye no guteza imbere igisata c'uburimyi, ubworozi no gukingira ibidukikije. Ndabasaba kubandanya badutera intege kuko ibigikenewe ni vyinshi, dutuze inzara, gufungura nabi n'ubukene bikurikira. Nitwereka kandi gushimira amashirahamwe ariko aravuka yiyemeje gukingira ibidukikije. Muri ayo twashaka gushimikira kuyarika aradufasha mu gikorwa cyo gukingira ibidukikije mu gukora ibikoresho bibora bikozwe mu mahuba. Ni bwa bundi bugwingi twamwe twereka nkarya mu ka twakoresheje bigaheza bigasubirira ayo masashe yo canke bijya bikorwa mu plastique ivyahora bikoreshwa mu gutegura ayo matuta. Ndashimiye kandi mwebwe mwese mwitavye bino bikorwa twashimye gukorera kuri no munsi wa kane twahariye gukingira ibidukikije hano mu ntara ya Muyinga muri commune ya Buhinyuza. Ibikorwa rero bikorwa n'abakomeye mu vyibuke. Muranda kwikiza ca coronavirus kibangamiye amakungu n'igihugu cacu kandi kirimwo. Twisunze rero amajambo atatu ngenderwako umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi akunda kugarukako: ndakira, sinandura kandi sinanduza. Twikingire rero ico kiza citwa coronavirus mu gukurikiza izo mpanuro n'izindi mpanuro zitahengeshanwa gutangwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu
biba mu kwambara ubukingirizo ku munwa no ku mazuru, ahantu hose hari abantu benshi, no mu gukaraba kenshi bishoboka, mu gukoresha amazi meza n'ayasabuni. Twaba twaronse n'agasunuzo kuko leta yayishizemo uruhara cane, irya sabuni bururu. Murazi ko leta yemeye kwega kigoro ku itegeko ryanye n'icubahiro General Evariste Ndayishimiye. Mu kuyigabanura igiciro, kuko kijya giciro muyigura ku bice 50%, ibindi 50% bigaca bitangwa na leta y'u Burundi kugira ngo ibafashe ibatera intege mu kugwanya ico kiza ca coronavirus. Hanyuma nkabasubiye kubakengurukira mwebwe mwese mwitavye bino bikorwa, dutanguriye kunyakubahura amatari intara ya Muyinga yashimye ko vyobera mu ntara rongoye. Tubaca dukengurukira bimwe bivuye ku mutima cane gose kubahwa umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije, yashimye gutumira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kuza gutanguza bino bikorwa. Nawe nkamukengurukira cane gose, we nyene yashimye kongera kuntera iteka mu kuza kumuserukira bino bikorwa vyiza vy'uno munsi. Ni ahangame rero iterambere n'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije hano mu ntara ya Muyinga no mu gihugu cacu cose c'u Burundi, dukingire ibinyabuzima by'osoko ryo kubaho neza. Murakoze. Iyisiya tumubona idufitiye akamaro kanini, nayigene bagenzi ko twoyigirira neza, mu kuyibungabungana n'ivyayo. Ikibwirwa n'icumva kandi cerekwa n'ikibona.